bafashe kumenya. Bakunzi b'ikiganiro bafashe kumenya, ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu kigo BR. Mu kiganiro cy'uno munsi tuza guca hirya no hino ivyaranze isekeza ryo kumenyekanisha no gutanga ikori ku mazu n'ibindi bipangishijwe riherana n'igenekerezo rya 31 ntwarante buri mwaka. Muri makere tuza kurabira hamwe urugero iryo kori ritozwa ko intambamyi abajeje kuritanga n'abajeje kugegeranya bahura nazo hamwe n'icotuma umwimbo waryo ubandanya wiyongera. Mu bibazo nyamukuru hakaba harimwo kutamenya neza abo riraba, ingene bariharura, aboroherezwa mu kuririha ndetse n'abarihebegwa. Ivyo n'ibindi bibazo nivyo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro. Kuri mikro muri kumwe na Prote Bugabo. Bafashe kumenya. Nkuko nari mpereje kubibamenyesha, ikori ku mazu apangishijwe ni ikori riharurwa ku mwimbu wavuye mu byapangishijwe ku mwaka wose. Tubibwirwa na komiseri ajejwe amatagisi yo hagati mu gihugu Deo Hatungimana. Ni ikori utanga ku mafaranga wamaze gutoza. Watoje kuva itariki imwe y'ukwa mbere mu 2024 gushika itariki 31 y'umwaka wa 2024. Ni kuvuga n'amafaranga watoje umwaka wose. Sa amafaranga rero yo kurondeza na amafaranga ari ahantu umuntu yabitse. Muti mbega iryo kora hanini riraba bande? Umviriza Ribeni yo Mwungere, umwe mu bahinga mu kigo BR bajejwe kegeranya iryo kori. Umuce wa mbere n'umuntu afise inyubakwa ipangishijwe. Umuntu wa kabiri nawe arabwa n'iryo kori. Hariho umuntu ashobora gupanga inzu akaca nawe ayipangisha ku wundi, cyo bita surokasyo. No muri iyo migwi ibiri nyene ngo si bose bariho iryo kori, harimwo abarihebegwa na leta, bimwe bita exoneration. Umuce wa mbere ni leta na les établissements publics nk'akaroro commune, province, hakacaba n'abandi ngo les locations d'immeubles exonérées en vertu de la convention, no kuvuga abapangishije amazu mugabo bafitaniye amasezerano na leta. Anja nkunda gutanga karonka ambassade. Hariho n'abandi rero muza kubona kirako n'umuntu apangishije inyubakwa yiwe muga hagakoreramwo ishuri canke ivuriro. Hagacaba abandi bavuga les revenus provenant de la mise en location de logement collectif. Ico naco no kuvuga upangishije inzu zita logement collectif. Ivyo navyo hariho abantu babaha ubwo burenganzira bakavuga ati we upangije logement collectif, aho rero ntuburegizonera imyaka yose, ngaho bayigizonere imyaka 10. Abantu bapangishije inyubakwa imaze imyaka 2 yubatswe, kuvuga nouvellement construit, abo bari exonere imyaka 2. Uretse abo barihebegwa, hari wundi mugwi w'abaronka uturusho bakarigabanirizwa, ico bita abatema mu gifaransa. Abana b'imfuvyi batarashikana imyaka 25 igihe bari kwishuri, abo baragabanirizwa ikori. Hakacaba abapfakazi canke abapfakare nabo nyine baragabanirizwa ikori, bararonka ico bita abatema. Hakacaba les retraités canke abandi bantu bose bakwije imyaka 60. Hakacaba n'abandi ba demobilize. Abademobilize no kuvuga bajya basubije mu buzima busanzwe igihe atakandi kazi ka leta bariko barakora canke batowe canke bari kuri decret n'ubindi. Abo bararonka iyo abatema. Abatema nayo no kuvuga iryo kori uri kuraharura ucubanza gukuramwo amahera 4,4,800,000 hamukacwarura kuyasigaye. Kuri iyo mice yose y'abarabwa nikori ku mazu n'ibindi bipangishijwe ngo bategerezwa kumenyekanisha umwimbu bose baronse ku mwaka, hama bitegeko risaba kuritanga bakaritanga ku gihe. No kuvuga amahera yose winjije, so kuvuga ngo aca ari ikori, abanza kuvamwo ama dépense bawarakoresheje. No kuvuga baca bafata ko inzu urabona barayisiga bakayisanura bakagirana
bafatiye kuri 40% yayo winjije ko tusha tubanza kuyakuramwo. Aho ni ku bantu bose. Ayandi bakuriramwo ni amaintere, ni ukuvuga warafashe ideni. Aho ni kupanze inzu ko nabwiye ko ari mice ibiri, ni upangishije inzu yiwe. Upangishije inzu apanze, murazi ko ushobora kuyipanga kuri 10 miliyo, nawe ukacuronkamwo ucipangisha n'imiburiburi 11 miliyo, 12 miliyo, 13 miliyo. Ni ukuvuga ucubanza ugakuramwo rero ayo mahera nayo wahaye uwupangiye, ukacubarura ku ikori ku nyungu uronse. Uhejeje gutora, duhejeje gukuramwo amashaje yose, ayo utoye ucubarura ikori, ubanza gufata 1 miliyo wisa ya mbere ukayashira kuri to ya 0%. Nukuvuga dufate ko atoye 5 miliyo ari uza guharura ku ikori wakuyemo ya mashaje nibiki. Nukuvuga ucubanza ugakoramwo 1 miliyo wisa ukayaharura ku ikori kuri 0%, murazi ko acazana ubusa. Ayasigaye nayo ukacukuramo kandi ayandi 1 miliyo wisa ukacuyashira kuri 20%. Ayasigaye yose ni 30%. Mu rukurikirane rero rw'ibikorwa byo kwegeranya iryo kori, ikigo BR cama gitunganya amanama ndetse kigategekanya n'ibibanza byegereye abene gihugu kugira ngo baborohereze. Mu nama zabereye mu ntara zitandukanye harimwo mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Muyinga na Ngozi, abajeje intwaro basabwa guhimiriza no gukurikirana ko abantu bose bafise ivyo bapangishije bamenyekanishije bakongera bagatanga iryo kori. Stanley Ngendakumana n'umuyobozi ajeje kumenyesha makuru no gufasha abatanga kori, akaba n'umuvugizi w'ikigo BR. Indongozi ziturongoye kuva ku ndongozi nkuru y'igihugu bama batubwira yuko indongozi gushika kuri chef de gushika kuri nyumba 10 no gushika kuri serugo mu muryango canke yari inarugo asigaye afise ibanga rihambaye mu gutunganya abajejwe no kubibutsa ivyo bategerezwa gukora. Wewe chef de quartier uri ngaha, wewe waserukiye mustanteri uri ngaha, wewe waserukiye buramatari uri ngaha, nimba hariho inzu canke ikindi kibanza gipangishijwe kitamenyekanisha umwimbo kugira ariho ya makori n'amatagisi bijanye, urabifisemo uruhara kandi si vyiza. Stanley Ngendakumana arongera ati ikori kumaza apangishijwe mu ntara zimwe zimwe ririyongera ahandi rikagabanuka. Atanga uburero mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Ngozi na Muyinga ahereye mu mwaka w'2021. Mu mwaka w'2021 mu ntara ya Gitega havuye imiliyoni 292 n'ibihumbi 51 n'amafaranga 618. Mu mwaka w'2022 havuye mu ntara ya Gitega imiliyoni 212 n'ibihumbi 130 n'amajana 640. Murumva yuko hagabanutse imiliyoni 80 zigabanuka. Mu mwaka w'2023 uheze mu ntara ya Gitega havuye imiliyoni 169 n'ibihumbi 333 n'amafaranga 703. Murumva yuko hagabanutse hafi imiliyoni 50. Mu ntara ya Muyinga hoho muri iyi myaka 3 iheze byaraduga ahandi bikamanuka. Mu bihumbi 2021 iryo kori ryari ku miliyoni 9 n'ibihumbi 165 n'amajana 223 y'amafaranga y'amarundi. 2022 riratibuka cyane ntawe uzi gituma rija ku miliyoni 5 niyo yashoboye gushika mu kigega ca leta n'ibihumbi 295 n'amafaranga 600. Ariko mu bihumbi 2023 ryaciye riduga, murashobora gushikana mu kigega ca leta miliyoni 11 n'ibihumbi 383 n'amafaranga 698. Stanley Ngendakumana ashimira abatware bo mu ntara ya Ngozi kuko hoho urugwero rw'umwimbo kubipangishijwe wagumye wiyongera. Mu ntara ya Ngozi havuyemwo imiliyoni 47 n'ibihumbi 452 n'amafaranga 138 mu bihumbi 2021.
mu gihe mu bihumbi 2022 havuyemwo imiliyoni 68 ibihumbi 731 n'amafaranga 798. Umwimbu uvuye mu makori avuye mu bibanza n'amazu bipangishijwe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 ayo nayo mukaba mwayamenyesheje mu mwaka w'ibihumbi 2024 uheze havuyemwo miliyoni 91 n'ibihumbi 443 n'ibihumbi 308. Muca mwumva rero yuko buri mwaka hariyongerako hafi miliyoni 230. Uyu muvugizi w'ikigo BR avunira akagohe abajeje intwaro mu makomine kuko biboneka ko ikori kubipangishijwe ryagiye riragabanuka kandi atanzu zabomowe canke ngo zimugwe. Staninge Ndakumana ati iryo hindagurika ry'ibiharuro rinyegeje ikintu kitaramenyekana kandi atari ciza. Aho naciye mu ntara zitandukanye muri iyi ndwi nasanze ibiharuro biva mu makori y'amazu apangishijwe bigenda birahindagurika. Vyumvikane neza yuko hari ikintu kidasanzwe coba kiba kijanye n'abo batanga kori kandi atari ciza. Abibutsa ko nk'abajejwe intwaro bose guhera kuri mukuru gushika kuri muto bofashe ikigo BR gusuzuma ko abafise ivyo bapangishije bose bamenyekanishije bongera baratanga ikori basabwa. Nimba vy'ukuri tuvuye ngaha twumvikanye uko mugiye gufasha muri ico gikorwa, igikorwa cyanyu cobiki cyo gusuzuma yuko vy'ukuri bamenyekanishije canke barishe. Ico gusuzuma nahaca kwereka amakopi y'amadeclaration kujya umuntu akwereka agakaye k'umuryango. Abaserukira abandi mu ntwaro ku ruhande rwabo baremera ko ataco batazokora kugira ngo ikori kubipangishijwe giyongere. Ubona ko ibice 60 by'amakori yegeranijwe ku mwaka asubizwa amakomine kugira ngo afashe mu bikorwa by'iterambere. Kubacerewe kumenyekanisha nabo canke abaheranye imyaka myinshi, Ruben yo Mwungere abahanura kwihutira kumenyekanisha kuko uko bateba niko amahadabu yiyongera. Umuntu wese apangishije ashobora kuja atabikoza ashobora kuja mu migwi ibiri. Nukuvuga ari umuntu ashobora kurenza ko akacaza mu kwa kane yavyibagiye canke ari zindi mvo zamufashe zamufatira taje. Ajere waca hanwa gute? Waciyaza mu kwa kane itariki 1 canke 2 canke 3. Ikintu cambira cabanza kure arico bita amande fixe. Ayo mande fixe ni gihano cuko atamenyekanishije. No kuvuga igihano cambere cuko atamenyekanishije kugi. Ayo mande nayo ni ibihumbi 100 canke 300 canke 600 bivanye umugwi arimo. Hama tukaca tumuca amande kandi 10% yuko yayarishe atevye. Aho ni kuwizanya hakacaba uwundi nawe acavuga ati jewe naracerewe ndapangishije ntayo vyo nza kumenyekanisha, bazogomba bagire uko bashaka. Uwo nawe tumufashe rero tubanza kumuca ya mande fixe ayo nyene namaze kubabwira, hama akaca cibwa na 75% y'ayo makori yari kuba yorishe. Komiseri ajeje amakori n'amatagisi yo hagati mu gihugu Deho Hatungimana avunira akagohe abacerewe kwihutira kubandanya kumenyekanisha kandi bongere barihe bwango amahadabu ntazoba bana umurengera. Ahamagarira kandi abarundi bose kujya kara ikigo BR kuri uwo wese bikeka ko atamenyekanishije ngo yongere arihe irikori kugihe. Ejo ukabona ubupangiye ukamwikeka yuko ashobora kuba tarishe ikori, uraze wegera ikigo BR utujya kara tuzoheza tugira amatohoza. Nitwasanga uyo muntu vy'ukuri atarishe ayo makori tuzobanza tumuce ihadabu ry'ibice 75%. Hama kandi murazi yuko hari hagashiruka bute gategekanijwe katanzwe kemewe na nyine cubahira umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yuko umuntu wese azokwerekana umuntu ari karanyereza amakori azohabwa ibice 10%. Tubahakaza aho turatanza akazi mu kigo BR kugira ngo uwikeka yuko hariho umuntu ushobora kubupangiye vy'ukuri akaba wikeka yuko atarisha ayo makori, inyuma y'itariki 31 uraze uje akara ikigo BR mu bwitonzi ntangere no mu bushakashatsi. Nitwasanga ariko bimeze nawe uzoheza uvyungukiremwo ku bice 10% ko waje kumenyesha uwo muntu ari aranyereza ubutunzi bw'igihugu. Murakoze.
ni kuri iyo mpanuro duciye turangiriza ko kino kiganiro. Ndabibutse ko mu gitegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru mu kigo BR, Prote Bugabo akaba ari je ndariko ndakibashikiriza. Naho ubutaha. Bafashe kumenya.